igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo uraja hehe bakakuvuga ati ntibuca ariko bugaca bukongera bugaca nejo bugaca. Wagwan, what's up? What's up? Busy Glizz all it is. It's your boy one boy Valaskira from GNT Paradise KBBC. Bisanzwe mamazi kubona ko twaje mu biganiro bya Miracle TV tuvavanure no munsi munyemerere tuganire kuri histoire twabonye twize muri filime yitwa AGATSIRIKWA NTAGAHERE. Filime AGATSIRIKWA NTAGAHERE ndibaza mwese mwarayikurikiranye, nizere ko mwese mwagiye muyibona, nizere ko mwese mwagiye mwigiramo byinshi. Ndibaza ko mwigiyemo byinshi kabisa. Ati rero mwigiyemo ibiki n'ibiki. Ndibaza ko mwese mwakwemo inyigisho ivuga ko byiza gukunda umuntu hamwe n'ibyiwe, ntumusesekarize ubuzima kubera yarondeye, ntumutakarize ubuzima kubera ibyo amaze gushikaho. Rero muri no minsi ndavuga ati bantu b'Imana tugeze kabisa, tugeze mu isi ko biri ko tugeze mu isi ngira ngo mu mpera z'isi kabisa, nka ko Bibiliya bivuga ko mu mpera z'isi hazoboneka ibintu byinshi biyobeye, hazoboneka ibintu byinshi by'amanyanga. Ndibaza ko icyo gihe aricyo tugezemo, kubera ko muri no minsi urashaka kuba ukunda umuntu mugakundana, ariko uwo muntu ukunda ariwe muntu ashaka kukurimbura wewe, ashaka kugukura mu buzima. Ati meze gute rero, bikaza gute? Yumvire kuba ugendana n'umuntu ugasanga we ego murakundanye kabisa, muragendana, murasangira, murahuza, ariko kandi uramubwira imigambi nawe akakubwira imigambi, ariko kubera ko atifuza ko iyo migambi weshika ko ataryoherewe iterambere ryawe, ugasanga uwo muntu nyene niwe uheza kubwira imigambi yawe, nawe agaca agenda kurondera ingene iyo migambi yoyica, canke nawe ubwawe akagukura mu nzira kugira ngo kumbure wewe iyo migambi nawe azoba ari washikako, kubera yamaze kumva hari amahera, yamaze kumva ingene uzobigenza. Wewe imigambi atashoboye kukwica, akakwicira imigambi, akakorogera imigambi bikankogirana. Muri no misi amasumu, amarozi mu kibano usanga byabaye byinshi, usanga bivugwa cyane ko kumva hariya na hariya bavuze ngo umuntu akagwe yapfuye, waza ingwara yamwishe cyangwa wagira ntiwabaza icyatumye agira kumva ngo yari yariye sumu. Mwino minsi ugasanga kwica umuntu ukabona umenga ni nk'impene ariko ni nka kurya umuntu asinyati kano gahene no munsi ngiranda kaje agenda ugasanga abantu n'umuhano gaze. None nk'abantu mwe, kubera iki ubuntu busa n'ubwavuye mu bantu? Kubera iki ubuntu busa n'ubwaheheze mu bantu? Kubera iki urukundo rwanyago rusa n'ubwagiye mu bantu? Ubu hasigaye hari urukundo rw'ubujyajya, usanga hasigaye hari urukundo rujyajyana kabisa. Ugasanga umuntu yakunze ingene wambara, ashaka nawe kwambara kujya wewe wambara, ashaka kujya aho kugira ngo akore arondere bive mu maboko yiwe, agaca agomba kugirira nabi wewe wamaze kubishikako kugira ngo nawe abishikeko, kugira ngo wowe nawe abishikeko. Abonye wowe maze gutera imbere, swate nk'iyo dufate nk'ubu nimbura umukinyi umupira, akabona wewe uravuye nki mu cicaro ca gatatu umanutse mu cicaro ca kabiri, ubu mu cicaro ca kabiri winjiye mu cicaro ca mbere, utawukinira umugwi serukira gihugu, acatanga kugira inzigo. Kumbere we mwarakuranye, mwaraniganye, mwaragendanye, kubera ingabirano yawe ivuyemwo akazi kawe, nawe ingabirano yiwe atantarashika, canke wowe ubwiwe ataranamenya n'ingabirano yiwe, agaca agomba kashaka wewe kuhugirira nabi kugira ngo nawe yangabirano nawe ntihazogire n'ahandi gushikana. Usanga swate murahuye, kubera wowe hawe no kuguru agombye kukuvuna kwa kuguru, ngo wicare mu nzu byo gukina bivemwo ubikimuga, aho nubwo atakwishe, aho nubwo atakugiriye nabi ngupfe upfeho ugende. Urumva kwe atari rero bantu b'Imana harakene go dukundana. Nimba wowe ugeze ku terambere riye, nk'abafise no gufasha bwabo kugira ngo iryo terambere ryawe rigere kure, nk'akigufasha kugira ngo terambere ryawe rigere kure, sinipfuze kukugira nabi. Rero burya ziya filime turaba ntituziraba ngo turyoherwe gusa, ntituziraba ngo tumare umunsi, ngo tumare umwanya kugira ngo tube turaterama, wapi turanaziraba kugira ngo twige. Ziya filime turaziraba kugira ngo twige, ziya filime turaziraba kugira ngo tumenye ibintu bimwe n'ibindi. Yisigeze tubone
ibikenewe mbega ni gute twobana nk'abantu ni gute twobana nk'abavukana narijya ijambo ry'Imana rivuga ko twese abantu twese dusa ijambo ry'Imana rivuga ko twese abantu dusa n'Imana twese turi mu ishusho y'Imana rero ni byiza ko twaduke kubana nk'abana b'Imana kuko na Yesu yaravuze ngo ikizobaranga ko ari abanje nurukundo none ni gute twogoma dusanga mu mashengero turuzuye mu mashengero gasanga minsi yose ni aruzura buri mwaka amashengero baragura kubera abakisu benshi gasanga twese twibutoma tuvuga ngo turaba Yesu turaba Kristo ariko rwa rukundo ataruhari gute tuzata aba Kristo tutarangwa n'urukundo ko Yesu yavuze ngo ikizobaranga ko ari abanje n'urukundo rero tukwiye kuba dukundana tukwiye kuba dushiranamwo twishiranamwo twumva twese je mbonye wowe nkibona ko ari jewe nibonye nawe ubonye jewe ukibona ko ari jewe ubonye kubera ko tware mu mishusho y'Imana kandi twese turi bamwe ibyo bintu by'inzigo ibyo bintu by'amashano ibyo bintu by'iki tukabirekera satani n'abadayimoni kuko twe ntituri amadayimoni twe ntituri satani sibyo none rero nizere ko iya filime AGATSIRIKWA NTAGAHERE abayikurikiranye yarabigishije nazo ko turindiriye season ya 2 kugira ngo tubandanye twiga byimbitse nizere kandi na kino kiganiro ushobora kuba kigufashije kashaka kuba kigufashije ariko rero ntumenye ngo ntushibaza ngo nimba tuvuze uko abantu bose badahindutse wapi umenye no kuyigengesera uramenya no kuyigengesera kubera ko iyi si yarameze amenyo iyi si yarameze amahwa menshi birasaba ko wigengesera ukitahura ukimenya ukamenya n'ingene ugenda mu bantu buryo umuntu nakubwira ngo ndakwica mukirundi bavuga ngo ubuyese yose ntirigica isuka iyo umuntu akubwiye ngo ndakwica ukaba wumva ko mu maguru ukomeye bye shira mu maguru wiruke mubise genda kuko iyo ni shetani kuri mande umwanya irakujya ntujutanga abagwa yawe uri umugenzi ngo ntaco wokora banza ugenda so turaza kumubaza nimba ari kuri telefone nimba ari umugenzi wawe amaze kuri telefone ati koko bijya bambwiye wabikora hari kuzosanga ijya shetani yamuvuyemo cyangwa tugenda mu cyugo musengera ijya demoni banze muvemo kandi ucugumu ngaho gwe wegura umugenzi hari gusanga yari yarahawe diri rero byase ko abikora atakubikubwiye agaca asanga banje kubikubwira ngo wowe bujya no kwica urabanza rero umumva impande wiruke yakunda cyane rero nabwira ati ni one boy virus kira from Jet Paradise twari muri analyze filme AGATSIRIKWA NTAGAHERE dukore mu nyigisho nkeyi twabonye mu masezo yose mu maparti yose muri sezo 1 amaturindire sezo ya 2 ndibaza ko mwese mumeze neza ndabakunda cyane ikinigana Bunda Talent ini mya ko tuvavanure utibagira gukora subscribe utibagira ku likinga utibagira ku commentaire ndabakunda cyane ciao hasta la vista.